ikijanye n'imiti ibura, hama n'ikindi kijanye n'iki kinini citwa pilule du lendemain ugwaruka gwijukira cane, ati mbega ku magara yabo nta ngaruka mbi murakontorora ingene ivyo binini bikoreshwa mu mafarumasi? Aho umumenyeshamakuru Jean Bosco Nduwimana akorera ikinyamakuru Isanganiro yavuze ati mu kiganiro nk'iki giheruka icegera c'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yari yavuze ko bagiye gukora amatohoza ku bitaro bitacubahiriza ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ati ico cegeranyo ubu carakozwe, byifashe gute? Murakoze. Ku mazina nitwa muganga Nijimbere Olivier, nkaba n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida. Ndaramukije abariko baratumviriza bose, kandi ndakengurutse kuri kano kanya bampaye. Nce ngira ko rero ku kibazo kijanye no kubahiriza ingingo ya leta yo kuvuza abakenyezi bibungenze, abibaruka hamwe n'abana batararenza imyaka 5. Mu nkundire mbanze mpumuriza bene gihugu ko iyo ngingo n'ubu icubahirizwa, na cane cane ko leta idahengeshanya kugira kigoro ikama yatekanije uburyo ku mwaka kugira ngo uwo mugambi ubandanye. Mbere no kwezi ku kwezi mu bushikiranganji turafise imigwi mu ntara zose zamazegeranya ibiharuro bijanye n'uwo mugambi wa leta. Mu kiganiro giheze rero twaciye twihutira kugira amatohoza kugira ngo tumenye nimba hoba hariho amavuriro atubahiriza iyo ngingo ya leta, kuko hanini vyanavugwa cane cane ku bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge. Twasanze rero kenshi biva kugene amategeko yanditse, kuko kugira ngo ujya mugambi ukurikizwe mu itegeko hariho impapuro zisabwa abene gihugu. Iyo rero izo mpapuro batazifise ari gihe bibagora. Abakuze basabwa kuba bafise ikarata karanga muntu, umwana nawe atarakwiza imyaka 5 agasabwa ko abavyeyi biwe baza bibangikanije urupapuro rw'amavuka. Hariho n'indi ngingo iri mu itegeko cane cane ku bitaro bisabwa yuko uwo abirekuriwe aba yarungitswe n'ivuriro ritoyi canke riri ku ngazi ntoyi. Kenshi rero nko mu byo bitaro by'Ibujumbura ico kibazo cyama cibonekeje, kuko dusanga hari habene gihugu bavyituye batabanje kuja ku mavuriro ari ku ngazi zo musi, ari usanga bagize ingorane batakiriwe, kuko mwiteka ariko bitunganijwe. Nayo ubundi iyo dusanze iteko ritubahirijwe, nagenda bamenyesha yuko hariho n'amavuriro amwe yagiye mu bihano kubera kutubahiriza itegeko. Kugira ngo renda bahumurize, iyo ngingo iracari mu ngiro kandi zobana yadukurikirana kugira ngo ibitaro vyose vyubahirize amategeko. Bavuze n'ikibazo kijanye novuga n'ibibanza, kuko ku bitaro vya Rwakarede bashikirije yuko bishika ugasanga abakenyezi baje kwibaruka babuze aho baruhukira, ugasanga bari mu makoridoro. Ivyo nivyo, kuko no mu bitaro baravyemeza, kuko aha mu gisagara ca Bujumbura novuga yuko haratandukanye no mu zindi ntara, kuko ibitaro vy'uburere bw'ubuvuzi musanzwe mubizi ko bikiri bishasha,
tubandanya twitunganya kugira ngo twagure ivyo bitaro kugira ngo dushobore gusahiriza ivyo bitaro bikuru ivyo twita amahopitaux nationaux kuko hagira igihe bakarengerwa bivanye n'ibibanza bihari bivanye n'ababitura ngira ngo abo mushikiranganje ujejwe indero bonyunganira kuko asanzwe hariho n'umugambi wo kwagura bijya bitaro vya Rwakarede kugira ngo bije novuga ku rugero rugezweho leta rero ntirengeshe nakugira utwigoro na cyane kugira ngo ibitaro vyagugwe ibitaro vy'uburere bw'ubuvuzi navyo nyene bibandanye bitezwe imbere mu buhinga mu bikoresho no mu mazu kugira ngo dushobore gutunganiriza neza abene gihugu batwitura. Murakoze imbere yuko babunganira hari ibindi bibazo bibiri mwabajijwe ikijanye n'imiti ibura hama n'ikindi kijanye n'iki kinini kitwa pilule du lendemain ugwaruka gwijukira cane ati mbega ku magara yabo nta ngaruka mbi murakontorora ingene ivyo binini bikoreshwa mu mafarmasi. Murakoze ikukijanye n'imiti na cyane bashimikiye ku ma specialité ariko nagira ngo ndakishishure muri rusangi kuko leta irafise ikigo cy'igihugu kijejwe kugura imiti arico bita Kamebu mu rurimi rw'igifaransa. Ico kigo rero nico kigura imiti kigaheza kikayishikiriza uburere bw'ubuvuzi. Twibukanye ariko ko iyo miti yose ico kigo Kamebu kikura hanze bigasaba amahera y'agaciro amahera mva makungu abanyakubaha bagiye barashikiriza ico kibazo ariko twagira dushimire leta kuko ikigo ca Kamebu kiri mu bigo byashizwe imbere kugira ngo iyo miti ishobore kuboneka kuko ari miti iva hanze nkuko nabandi rero bagiye barabishikiriza igihe leta iba yagirageje kuraba ivyihuta byose iraheza igafasha ico kigo ca Kamebu kugira ngo imiti iboneke ku buryo uno munsi novuga ko twateye intambwe ku rugero ikigo Kamebu gishitseko mu kuzana imiti ngaha mu gihugu ko turiko turaba ibice 53 kwijana c'imiti tuba dukeneye iva hanze ishika mu burere bw'ubuvuzi. Turashimira rero leta ko ico kigo igishira imbere kuko nkuko nabandi babivuze n'amagara y'abene gihugu nayo nyene nikarahara mu ruganda ntibacura kandi amagara n'amazi aseseka ntibayore. Ku kibazo cerekeye ya pilule du lendemain nagira mu nkundire ndabishire mu mice ibiri mfatiye ku kugene icyo kibazo cyabajijwe dutandukanye imigwi ibiri abakenyezi canke abigeme baba bafashwe ku nguvu hamwe n'abigeme muri rusangi. Kuri uwo mugwi wa mbere w'abakenyezi canke abigeme baba bafashwe ku nguvu turafise ko bisanzwe bitunganije duhimiriza ahubwo aba bashikiwe nayo mabi kwitura amavuriro kuko turafise ingene tubitaho haba mu kubakingira ingwara zandukira haba mu kubaha impanuro kugira ngo kuko benshi birashobora gusanga byabakoze ko barakenera rero gukurikiranwa hanyuma kandi nuko bisanzwe bitunganijwe bararonswa imiti ya pilule nyene bavuze yo kubakingira imbanyi batifuza. Tubasaba rero ko bokwitura amavuriro kuko birafise ingene bitunganijwe mu bijanye no gukingira aba bashikiwe nayo mabi. Ikibazo yabajije saho gihagaze ku makenga y'abavyeyi babona ukungene urugero
abana b'abigeme bariko bariheza ko iyo miti muri kino gihe kumbure nko mu buryo bwo kwikingira ingwara mu gihe bizwi yuko uwo muti ukoreshwa rimwe mu buzima naho nyene muri ico gihe c'ingorane ati ubushikiranganje bwo buriko burakurikira umurindi ugwaruka ruriko ruriheza ko iyo miti canke muraba ingene idandazwa aho bayigurira. Murakoze cyari ico nyene nagira nshike ko umugwi ugira kabiri kuko ivyo byose yabishikirije avuga ivyerekeye abafatwa ku nguvu kuvyerekeye rero abigeme nta biharuro dufise kugene uwo muti usohoka ariko tugiye kugira amatohoza dufatiye cyane kukungene uwo muti winjira mu gihugu ama importation kugira ngo tumenye uwo muti ngene winjira kuko babivuze yuko ari imiti bagura mu amafarmasi asanzwe nayo afise ikigo kibakurikirana ama importation ingene umuti winjira n'ingene usohoka tuzoheza rero dutange icegeranyo ariko mu ntunge kandi kuri ico nyene murumva yuko ari kibazo kituraba twese kijanye n'indero y'abana y'abigeme bacu dushimire twongere dukengurukire umutambukanyi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kubera yama adahengeshanya kudushigikira kuko twama twatunganije ibiganiro na cane mu bigeme bari kw'ishure akadufasha akadushigikira agatanga impanuro kugira ngo abigeme canke mbere ugwaruka rwacu gwirinde ibi bijanye n'ubuhumbu bagira amagara meza kuko urwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Aha rero turasaba mbere n'abavyeyi ko bobandanya bashigikira indero yo kuziko ko murumva yuko nimba uwo murinda ariwo ni kibazo gica gihanga ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'ugwaruka muri rusangi. Ikindi twebwe nko mu bushikiranganje tugiye gukora n'umugambi dusanzwe twaranatanguye tugiye gutegura igitabo kuko icahahora cari gishaje kugira ngo dusubiremo urutonde rw'imiti itangwa mu mafarmasi kuko hariho imiti irekuriwe gutangwa n'amafarmasi n'iyindi bisaba ko iba yanditswe na muganga. Nk'iyo miti rero novuga ihambaye tushadweza cyo tuyishira ku rutonde rw'imiti kugira ngo itangwe iba yanditswe n'umuganga. Urugwaruka guhereza iyo miti no musi mu rubwiyiki kuko nyimba ari miti ifise ingaruka ku buzima bwabo mwo bacira ku mayange mu majambo make boguma babifata bo bireka bavuga vyiza nuko twokinga twebwe rero twohimiriza tugahanura mbere urwaruka ubwa mbere yuko bohindura ingendo kuko kijya kinini barinze bakirondera ni bimwe naherako nuko baba bagiye mu by'ubushurashuzi. Urwaruka rero gwo kwirinda ivyo by'ubushurashuzi kuko noneho uretse kwirinda imbanyo batipfuje biranafasha no mu gukinga n'izindi ngorane z'amagara yabo mu kwikingira umugera wa sida n'izindi ngwara zica mu bihimba vy'irondoka n'izindi ngorane. Tubahanura rero kwigengesera kugira indero nziza, indero yo kuziko kuko imiti urinze wayifata umuti n'umuti nyene ntubura ingaruka mbi na cane ku magara yabo. Arico gituma tuvuga tuti twoshira imbere indero yo kuziko tugakinga tukazitira taronegwa. Murakoze. Kuri ku miti bura kandi ku mavuriro aya yo mu makomine hagati mu gihugu avuga yuko ubunye yabuze imiti kubera yuko mwishwa mu ngero y'umugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi ku buntu leta iyaheranira nko mu ntara ya Bujumbura amavuriro amwe amenyesha yuko bamaze gushika ku miliyaridi 100 eheraniwe. Ubwo amafaranga leta yoba ijirarihira muri bya bitero kugira ngo batore imiti. Murakoze ngira ngo mbere kuco gitigiri nibaza ko ngira ngo atarico kuko imiliyaridi 100 izoheranirwa nta rimwe kandi
dusanzwe tuzi yuko mu mafaranga leta ikoresha usanga tudashikana n'imiliyardi 58 mu gihugu cyose. Kubijanye rero n'ingene uyu mugambi ushirwa mu ngiro, hariho novuga ikiringo bisaba kugira ngo amavuriro yakoze tukagenda tukarungika umugwi uja guharura kwezi ku kwezi, hanyuma amafacture agakogwa akajanwa mu bushikiranganji bwa mbere, mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, hanyuma tukayarungika no mu bushikiranganji bw'ihiga ca leta. Birasaba n'imiburiburi amezi 3. Uyu munsi rero novuga nti nivyo hariho amafacture batararonswa, ariko uko amafaranga yose aba yategekanijwe mu giga ca leta turaheza tukaza turariha buke buke amavuriro muri uyu mugambi ujanye no kuvuza abakenyezi bibungenze, abibaruka n'abana batarakwiza imyaka 5. Nongereye kandi yuko hariho kandi nandi mafaranga asanzwe ava mu migambi ya leta, novuga nk'imigambi ya leta ishigikiwe ni banki y'isi yose, nkavuga kandi n'amafaranga ava mu mugambi ushigikiwe na leta n'amaleta y'Iburaya biciye muri Enabel, no kuvuga ryashira hamwe ry'ingoma y'ububirigi rijejwe iterambere. Muri rusangi rero nivyo hariho amafaranga ataba ararihwa bivanye n'ikiringo tugezeko, ko nkuno munsi mu kwezi kwa 6 amafacture azocharihwa mu mwaka uza, kubera ca kiringo bisaba c'amezi 3 kugira ngo vyose biba byatunganye. Hanyuma kandi ayandi atarariho mu gihugu cyose, turashima ko leta yagize yakigoro mu bushikiranganji bujeje ikiga ca leta, bakaba baratwemereye yuko bagiye kuyariha, ariko kijya gitigiri ntigishika kijya ko n'amafaranga ashika miliyoni 28. Murakoze.